shesi reka namuye ku kibazo cya mbere nahereye muri Korani 2:8 bakiyaza aho navuze hasubiremmo Korani ego 2:8 ego 3:2 zari vyanditswe 2:8 3:2 Korani havuga ngo iki mbere soma baruwani ko nawe niho yasomye uza kwakira ngo mbere havuze ngo nashira ukuboko mukwaha ahandi ngo ashire mu mufuko acagenda gusa muri baruwani ngo havuze ngo ivyo bimenyetso bibiri bisobanuka ibimenyetso bitandukanye ariko baruwani ibimenyetso ariko aravuga si ivyo harimo ikimenyetso ciki c'inzoka genda muri Korani aho nyene 2:8 3:2 obo bazere ku 3:2 nyene aho nyene 3:2 ego aravuga ati ingiza mkono wako kwenye mfuko wako ati nushuko kwa mfuko wawe ashire mu mufuko kandi hatubiye ngo ashire mukwaha uyu mugabo acafata ivyandiko vyandiko bibiri aca byisanga ibimenyetso bingahe ngo bibiri ico kimenyetso cya kabiri ndakimwereke duga ku 31 natupa chini fimbo yako tupa chini fimbo yako nahogezaho ikimenyetso cya mbere ngaha cyavuzwe Mose yabwiye gutera inkoni yiwe hasi wowe uriko urafatanya icyo gushyira mu mufuko no mu kwaha oya Mose icyo ni cyandiko kimwe yabwiwe ncandabaza ikibazo mbega uyu murongo yabwiwe mu kwaha naho akabwirwa mu mufuko umurongo w'ukuri n'uwu aca yigabura yigira ngo ibimenyetso bibiri byabaye yibagiye ku 31 umuhungu arazi gusimba cyane jari baza ko no kwishira agenda arasimba amashuri hera ku 31 niho kuza kuhabona garuka ngaha ikigwa twashyize ngaha umurongo w'ukuri n'uwuwe uwo gushira mu kwaha n'uwo gushira mu mufuko uw'ukuri n'uwu ntakuza kwigura cyangwa ku ruhande Yesu ashimwe cyane amen avuye aho acagenda kwa Mukaroti namuravye n'iki hajye ndatwenga aho nari nakuma ntambisha ikirato ndiko ndatwenga ingene ariko yakubita hasheze Yesu ashimwe cyane amen reka tumutunganirize mbere yavuze ngo Mukaroti ngo ahitanywe n'umwuzuri ntazi umwuzuri gihe wabereye ntazi ibyo kwa Roti nawe tuzobagira gute kandi mu by'ukuri si mwebwe muri mu byo mutazi n'abarubabi bakwegeyemwo mwe ntavyo muzi ariko tubabwira no musiko tubabwira ijambo ry'agakiza tubabwira ubugingo budashira Yesu ashimwe cyane twasubira kwa Mukaroti Korani 7:83 Korani 7:83 83 hasubiremwo ndasoma 83 aravuga leta maandiko basi tukamuokoa yeye Ruti na watu wake banzugezaho mbere havuze ngo twarakoye Roti n'umuryango wiwe wose bandanya isipokuwa mke wake turetse umugore wiwe alikuwa miongoni mwa waliokuwa nyuma ngo yari mu bari basigaye inyuma bisobanura yari mu bagarari siyo yarari tusura hano aho aheje gusoma rero tusura hahandi 2:670 2:670 naho yageze ngabira mwana kwigisha ngo yabari babiri ngo umwe ni Mukaroti ngo nango ndi Mukeshi yarokotse wewe wavyigiye subira mwa aravuga ati ngo ngwiki basi tukamuokoa yeye na watu wake wote banzugezaho haitandukana ngene utanga uyu murongo wa mbere havuze ati twamurokora Roti n'umuryango wiwe wose bandanya isipokuwa kikongwe aliyekithari kuwa katika wakao nyuma wakao wapi nyuma twasante Mukaroti yari asigaye inyuma kusanga uyu Mukeshi nawe yari asigaye inyuma shandabaza ikibazo mbega uyu murongo wavuze ko harimbutse Mukaroti yasigaye inyuma uyu nawe ukava ngo harimbutse igikecuru cyasigaye inyuma umurongo w'ukuri n'uwuhe Korani yavuye ingo adushaka ibyanditswe apana kukwepa usenga kukwepa uje hirya no hino ngo bari babiri tubwizina ry'uwo mukecuru narivuge haleluya amen tubandanye tumusubire avuye acagenda Korani 19:170 Korani 17 naho utokigura hasoma yavuze ngo hamwe twavuga muri 3:45 ngo havuze ngo cage abamarayika babwira Mariya ngo ni jambo ry'icubahiro mbazira bimwemerere sivyo urashaka kuvuga ibanya kubaho nje mbaza Korani nyene kubera iki 19 ku murongo wa 17 bakoresheje ngo umumarayika umwe kuko batamwubashe wewe
umva Korani yanyu mukubaha irafisa hiza kuba mu marayika nahiza kumutitura. Korani yavuye hehe kwivuguruzanya ntabwo kwepa ingo ngawe ishuri kibazo muri make yazanye ivangura gusa ngo baramwubashe. Haleluya, amen. ubona shwe kwishura iguma wicariye hafi basi haza Idrisa basagerageze. Yego wewe byo nagenda kandi tubahaye uburenganzira hariya ku isoko hari ubupapuro bwinshi bataye bwanditseko rondera agapapuro kanditseko kati Korani ntivuguruzanya yavuye ku Mana ushaka cyo ni muri pubere ariko kabuze Korani yavuye kwa Satani. Turaza kwa umurongo. Haleluya, amen. Tubandanye avuye acara buri yaja avuye aho acariruka ega nta nibindi higishije acagera muri Korani 26:36 ngo ntiyakora awartu no hirengagiza. Twatwigiye turavuga umurongo wa mbere muri Korani watubwiye ngo Satani yakorowe Imana ihejeje kurema Adamu. Sasa umurongo wa kabiri tubwira ngo Satani yakorowe amaze guhenda Adamu. Nshandabazi kibazo uyu murongo wa mbere wavuze ngo Satani yakorowe Adamu amaze kuremwa, n'uyu murongo wa kabiri uvuze ngo Satani yakorowe amaze guhenda Adamu na Eva. Umurongo w'ukuri ni uwuhe? Satani yakorowe ryari? Tuze Korani ngo yari yakorowe ntiyagize gute? Ego yakorowe ariko ryari? Amaze guhenda Adamu cyanye Adamu ariko araremwa. Tubone ko Korani ivuga ukuri ngo kandi bose bari mu ijuru nyatari. Haleluya, jenumiwe, amen. Ishigwa kivuga ngo Korani 4:42 ngo Korani iza kwitavuye ku Mana mwari gusanga mwibivuguruzanya kandi bivuguruzanya nibyo tuko turerekana hanyene. Nimba Korani ivuguruzanya yavuye kwande Korani 2:97 mavdahiba avuga ati ngo iki sema babwire kuya qul man kana adu avuga ati ngo iki aliyekuwa ni adui wa Jibril, man kana adu wa Jibril basi huyo fa innahu ndiye aliyeteremsha Korani. Ati uyonyene umwasi wa Gabrieli niwe yatanye Korani kwa Muhammad. Nimba umwasi umarayika yatanye Korani kwa Muhammad, umwasi umarayika ni Imana cyangwa ni Satani? Ni Satani. Umwasi wa marayika ni Imana ni Satani? Ni Satani. Niba Satani yatanye Korani mwovuga gute byavuye ku Mana nta guhenda na gangi muzagamisha abantu bacu. Niyo mpamvu tuguma abantu bose bari ngaha baravanza n'abayisilamu n'abakristo baragomba kumenya ukuri. Korani mwayikuye he? Haleluya, amen. Reka twibana avuye ngaho acagenda hari ahantu yatine gukora. Jewe umusomyi wanje namurangiye ndabwaniraba isura ikurikira na surati Yusufu, isura 13 ageze ngaha munabwiye surati Yusufu garuka ukoreko isura ya 13 muri Baruani ni Imaka, muri tukufu ni Madina. Yamanukiye hehe tubwira natabivuge Muhammad yayironka Imaka cyangwa yayironka Madina? Nabone ndi babizi neza. Iyo si imwe. Iya kabiri ya 76 yo bawayikorako ni Imaka ni Madina. Tubwire Korani yavuguruzanya. Haleluya, amen. Achayiruka ku myaka hari imyaka navuze oya ariko yayinyibukije kwa nayivuze ko reka je ndayivugako. Korani 32:17 shangamuka. Korani 32 3:5 3:5 havuga ngo iki 3:5 havuga ngo iki anapitisha mambo yote yaliyo baina ya mbingu na ardhi, kisha yanapanda kwake kwa siku moja tu, ambayo kipimo chake ni miaka 1000 mnayotumia nyinyi katika kuhesabu kwenu. Ngo ni miaka ingahe? Igihumbi. Imyaka ingahe? Umunsi umwe ungana n'imyaka igihumbi. Siko Korani tubwiye. Yego. Mega Korani ni ivyo nyine cyanyura isubirako. 3:17 3:17 aha nyene nituja kure. Ego. Aravuga hati ngo iki nafsi yoyote aravuga hati nafsi yoyote haijui waliofichwa katika hayo yanayofurahisha macho huko peponi. Ni malipo ya yale waliokuwa wakifanya. Je, Muislamu kamili atakuwa sawa na yule aliyefasiki? Genda 74 74 havuga ngo iki 74 uri hehe 74 74 haravuga ati ngo iki
malaika na roho upanda kwake katika siku ambayo muda wake ni miaka 50,000. Umviriza Qur'ani hamwe atubwiye ngo umunsi umwe ni imyaka ingahe? Igihumbi. Kana biriya nikitubwira. So kitubwira. Ariko abona batubwiye ngo umunsi umwe ni imyaka 100,000 ingahe? Siku moja hiyo ya kuhesabiwa huko kiyama kwa vishindo vyake wataiona kama miaka 50,000. Imyaka 100,000 ingahe? 5,000. Batubwiye imyaka igihumbi. Imyaka 5,000. Umurongo w'ukuri nuwe niba Qur'ani zivyiri kiravuga. None umunsi w'imbere y'Imana vy'ukuri. Ni iminsi ingahe? N'igihumbi. N'ibihumbi 50. Baratubwira uwariho. Dusobanure. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tubandanye nisobandanye. Tubandanye. Reka twibandanirize. Ego ubucafu yasize ngaho oya ntiburahera. Ubucafu yasize ngaho yakirukanwa muri Qur'ani 7 umurongo w'indwi. Ahantu twavuze ngo Allah uri muri Qur'ani yavuze ngo nimwantabara nanje nzobatabara. Acagera mu busobanuro ngo ya tuzotabara idini. Bisobanuka abatazi icyarabu neza. Icyarabu kiravuga ngo intansurullah yansurukum. Nimwatabara Allah intansurullah, nimwatabara Allah yansurukum, nawe azobatabara. Nta dini kigira cyanditswe ngaho. Handitse mu ijambo Allah. Cyane mutubwire ko Allah ari we dini. Mutubwire ko Allah ari we dini. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ikigo cyane cyaheze. Acaravuga ngo Yesu ashimwe. Aravuga ngo na Yesu ngo ntiyarafise harara. Yesu amuze ibyahishwe Yohana 3:20. Aravuga ati havuga ngo iki? Mpagaze ku rugi. Mpagaze ku rugi. Ndaramukije. Umuntu niyumva ijwi ryanje akagira gute? akugura urugi. Ndagira gute? Yinjiriwe dusangire. Banzugezaho. N'uyu munsi ku mutima wa Yesu aracyadodora. Aracagamba kumugururira ngo yinjire aronke indaro. Ariko waranse kumwakira ngo umuhe indaro mu mutima wawe. None munsi naronke ubuhungiro naronke indaro mu mutima wawe. Yesu ashimwe cyane. Ariko niwamugururira uyu munsi arinjira ukanga. Fanaudhu billahi min dhalika. Imana tunda kukanga kazogushikira. Reka twibandanirize. Yesu nashimwe cyane. Amen. Hallelujah. Amen. Hanyuma avuye aho acamangoye kwigisha mu nta bindi bintu yigishije. Ikigwa kiracyari ngaha ni cya kindi nyene. Ilongose twadondaguye ivuguruzanya muri Qur'an. Mu by'ukuri ya murongo wa 4 8 no ukuri cyanye murongo so ukuri. Nimba ari ukuri Qur'an yavuye hehe ko rutanze ivuguruzanya. Yesu nashimwe cyane. Hallelujah. Amen. Reka tubandanye tugenda muri Qur'ani. Hari indi mirongo yasenga hatigeza korako. Twasanze se wa Abrahamu ari bangahe? 3. Hambere hatubwiye ngo se wa Abrahamu yitwa Azari. Handi se wa Abrahamu yitwa Walidi. Se wa handi hagatatu yitwa Taraka. Nshandabaza ikibazo. Muri ba se wa Abrahamu 3. Umurongo w'ukuri uvuga se wa Abrahamu nuwuhe? Yesu yabikoze kwivyo. Yavutse kuri base 3. Nagenga bisha abakristo. Abasamu yo muhuye bakubwira ngo Abrahamu yari umuyisilamu. Abrahamu bonyine tuvuga abantu hawe bazi. Kuko Abrahamu wabo umwe bavuga ngo ni se wa Azari, uwundi ngo ni umuhungu wa Walidi, uwundi ngo ni umuhungu wande wa Taraha. Nshandabaza ikibazo. Se wa Abrahamu mu vy'ukuri wisunze Qur'ani ninde? Ko Qur'ani yavuze batatu kivuguruza. Qur'ani yavuye he? Kwa Satani. Naho tumugisha. Amen. Reka tubandanye. Yesu ashimwe cyane. Ikigo tugeze ko twakora 3:17 cyangamuka. 3:17. Ego aho ni sawa. Qur'ani kangahe? 3:17. 3:17. Ubundi barakura 5:20. 17 aravuga hati ngo iki? Nafsi yoyote haijui yaliyofichwa katika hayo yanayofurahisha macho huko peponi. Umviriza ngo amaso ntazi ibyo adoronka mu ijuru. Ibyo adoronka hayo ntabyo bazi. Siko Qur'ani ivuze. Ntibazi ibyo adoronka mu ijuru. Qur'ani yahakanye. Genda 52:20 handitse ngo iki? 52:20. Ahavuga ngo iki? Haravuga hati ngo iki? Watakuwa wameegemea juu ya viti vya fahari. Umva ngo bazobegamira intebe
icubahiro ahambere hatubwiye ngo ntibazi ibyo bazohembwa mu ijuru ntavyo bazi ariko aha naho ngo bazobegamiye intebe z'icubahiro barazizi ntazo bazi vilivyopangwa safu safu, na tutawaoza wanawake wanaopendeza wenye macho ya vikombe makubwa. Anzugezaho Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Hatubwiye ngo abayisilamu ntibazi ibyo bazohembwa mu ijuru. Aha kabiri hatubwiye ngo bazorongora abagore bafite amaso angana n'ibikombe. Ikaza ndiko ndabaza sindamenye ibikombe ari vyari ivyo vya mirongo, nimba ari mirongo plastike navyo nzi nimba ari ubusari ati nabwo nzi mwe butoya. Abakobwa bafise amasangana naho ibikombe nuko ngata gikombe na umuntu wese ari ngacara bigikombe afise muhiri wiwe. Yesu ashimwe cyane. Abakobwa bafise amasangana uko. Haleluya. Amen. Umurongo wa mbere watubwiye ngo ntibazi ibihembo bazoronka mu ijuru. Umurongo wa kabiri utubwiye ngo bazoronka abagore bafise amasangana n'ibikombe. Je uyo mugore duhenoca mbona ko ari gisiko. Habura gato bagira amaso nk'ayijana. Afite urukombe rumwe ngaha urundi ngaha. Haleluya. Amen. Ikibazo ndiko ndabaza iyi mirongo kwivuguruzanya hamwe ngo ntimuzi ibyo muzoronka aha ngo muzoronka abagore bafite amaso angana n'ibikombe mu by'ukuri Korani yavuye ijuru ryo kurongora fana wumva bilahi min dhalika iryo joro ryo kuzorongora abagore bafite amaso angana n'ibikombe Imana izorindinde reka nibananirize. Yesu ashimwe cyane. Genda Korani 43 umurongo w'icenda cyangamuka 46 umurongo w'icenda. Ego vuga sema vuga mimi si kiroja mpya katika mitume. Muhammad avuze ngo je sindi mushasha mu zindi ntumwa wala sijui itakavyofanywa mimi. Ngo je Muhammad sinzi urubanza nzocibwa wala mtakavyofanywa nyinyi. Ngo cyanye mwebwe urubanza muzocibwa. Sifuati banzugezaho Muhammad ntazi ngera bayishamu bazogigwa ntazi nawe nyina azogigwa nibazobaca imitwe nta byatsi nimba bazokwa kuti ubuhiri mu mutwe nta byatsi ati je Muhammad ngurikije ibyo mishurirwa gusa akadoza kanyu iherezo ryanyu yo muja ingere bazobagenza n'ingere bazongeza nta byonzi. Muhammad arakanye ko atazi ngene bizoge nda mwijuru reka nabaze Korani 40 cyangamuka 40 naam Korani 40 havuga ngo iki 40 Korani havuga ngo iki aravuga hati ngo iki ndasoma afanyaye ubaya atukora ibibi atalipwa ila sawa na huo uovu wake. Azohembwa ibijanye n'ibibi vyiwe. Na afanyaye wema ariko ugira neza akiwa mwanamume au mwanamke umugabo cyangwa umugore aye ni Muislamu basi hao wataingia peponi. Banzugezaho ngo umugabo n'umugore bose bakora neza bazokwinjira mu ijuru. Aha nawe yatubwiye ngo ntazi iyo baja naho ngo bazoja mu ijuru. Cyambaza ikibazo mbega havuze ko atazi ariko arabajana navuga ngo muzoja mu ijuru. Umurongo w'ukuri nuwuhe? Korani ko yivuguruza yavuye kwa nde? Kadangize ku murongo umwe. Korani 5:82 cyangamuka. Korani 5:82 baye barakurondera Korani 5:51 5:82 ahavuga ngo iki? Aravuga hati ngo iki? Hakika ati mu by'ukuri tawakuta walio maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi. Atuzosanga abasi bangana n'Abayisilamu n'Abayuda. None musi muriko muravyumva abasi ba mbere ku Bayisilamu ngo nabaki n'Abayuda bandanya na wale mushirikina wasiokuwa na kitabu n'abandi batagira igitabo kibarongora. Komeza na utawaona walio karibu kwa urafiki na Waislamu. Atuzobona babandi bakundana cyane n'Abayisilamu ni wale wanaosema sisi ni Wakristo. Ni wale bavuga ngo Abakristo naho hogezaho ngo Abakristo ngo nabagenzi b'Abayisilamu Abakristo n'abagenzi b'Abayisilamu. Korani 5:51 cyangamuka 5:51 ahavuga ngo iki? Aravuga hati ndasoma ngo iki? enyi mlioamini mwahawe igitabo msiwafanye Mayahudi na Makristo kuwa marafiki. Atemwe mw'Abayisilamu mwe ntimugahirahire ngo mugire abagenzi Abayuda n'Abakristo mutamugira abasi babi muzirana. Ahambere atubwiye ngo Abakristo ngo n'abagenzi b'Abayisilamu ahandi hakabiri ngo banka Abakristo n'Abayuda. Cyamaze umurongo w'ukuri ku murongo wa mbere uvuze ngo mwanka Abakristo ubundi ukavuga ngo Abakristo n'abagenzi banyu. Umurongo w'ukuri nuwo kudukunda Abakristo cyane no kutwanga. Mwami Yesu abahe umugisha. Amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane.
turabona ivyigwa biko baragenda neza. Reka rusaba abana batekereje. Reka subhanallah walhamdulillah. Waho hagaze kuri umurongo Qur'ani kigabane ca kane umurongo wa 182. Naam, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Naam, inyuma yo gushimira umuremyi w'iremwa byose nongera sabira amuremyi imigisha bisakare ku mwiza w'abiza umurongozi w'abarongozi wasozereje imwe n'abahanuzi kizigenza intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Na kigira kabiri reka shimire uyu mukozi w'Imana Yoshua kunyigisha aje kwigisha. Jewe sino mugayira ahubwo reka ndamushimire kuko uko yasiguye bingana nuko abitahura. Kubera iki ndaza kwerekana impamvu yasiguye kujya nukuntu abitahura kuko yashatse kwerekana yuko Qur'ani ifite ariko muri Qur'ani nta butandukane dusanga ariko nk'abasomyi ba Qur'ani burya ubutandukane buri mu mutwe wujya muga ati kubera iki rero ngoma ninjire buri aya yagiye atanga ndamwigishe Yoshua ngoma kubera professeur manda mubere mwarimu kweli ngoma ndare aya yatanguye manuke hasi aho yarangirije kweli. Duhere kwanza Qur'ani 188 30 soma Qur'ani 28 30 somera aya ya 32 inasema bismillahirrahmanirrahim. Ndasaba mureke kuba abashigikizi ahubwo mukurikira uko nabari mu bigisha ngano gusobanura. Ndiyo inasema ivuga ngo iki? Ingiza mkono wako kwenye mfuko wako. Iyi ni Imana iri kibwira Mose duti eti injiza ukuboko kwa umufuko wawe utatoka mweupe ati ukuboko kwawe kuzisha kuvayo kwera pasipo na ubaya. Najiambatanisha mkono wako ego ukihisi hofu. Hagara kwanza mwarimu. Havuga yuko Mose yinjije ukuboko mu mufuko. Turi kumwe kabisa. Mbega iki gikorwa Mose yinjije ukuboko mu mufuko iki gitangaza kugira kibe ukuboko kuzoga mu mufuko kwera derere. Mbega yari mu kibanza cyahe aho nyene soma kuganda ndamwereka iki kibanza cyari kibanza icahe. Inasema 29 ndiyo basi kuri ubwo rero alipotimiza muda wake Mose igihe kiba gikwiye na akasafiri na hali zake. Mose achafata urugendo n'abantu biwe. Aliona moto upande wa mlima Turi. Yabonye umuriro imane y'umurima Turi. Akawaambia hali zake. Yavuze umurima n'umusozi witwa Turi. Acabwira abantu bababwira ngo iki? Ngojeni. Etirindira. Mimi nimeona moto. Je nabonye umuriro. Labda nitakuleteni kutoka huko. So mnyandi kuyiheze. Nitakuleteni kutoka huko habari. Kijinga cha moto. Arabwira ati mutenyeje nabonye umuriro wakara ku musozi witwa Turi. Rindira njewe njeyo kumbe no bazanira inkuru ziriyo canke ndabazanira ikimanyu cyuyo muriro. Iki gitangaza kiba Imana ibwira Mose yinjiza ukuboko mu mufuko hama kuzova kwera. Iki gihe Mose yari mu rugendo ariko aragenda Misiri yari safari we shukurikire aha yari mu rugendo kaja Misiri. Mbega amaze kugera Misiri pyace bigenda gikisoma mwarimu wumvirize aho yaciye na 22 20 sawa kabisa. Soma igitangaza cyabaye mu rugendo n'abantu biwe mi safari ariko araja Misiri. Mbega geze Misiri byagenze gikisoma 20 inasema bismillahirrahmanirrahim. Kweli kabisa inasema hivi na uambatanishe mkono wako kwenye ubavu. Imana ibwiye Mose ati nono shiriko kwa murubavu bandanya wumvirize utatoka mweupe kuzova kwera. Ndiyo pasipokuwa na madhara yoyote. Hiyo ni ishara nyingine. Iko ni gitangaza kigira kabiri cyaba Mose yakoze giteruke na cyakiri cyambare mu rugendo aho yashitse. Aha yamaze gushika ari kwa Farao. Yamaze gushika Misiri mu bwami bwa Farao.
aca kwa gitangaza kigira kangahe kabiri kigiye gususana nakiye yakoze ari mu ruge ngo bica bimutakuwa amazi abwira amazuru aca ati Korani rivuguruza ngoma ndakujane kwicunda kwigishe iki ni chambe ndafuse kweli ikigira kabiri kabisa acha Korani 7:83 7:83 ndiyo inasema Bismillahirrahmanirrahim. Kanu nyarutse basi tukamwokoa yeye na watu wake isipokuwa mke wake ndiyo alikuwa miongoni mwa waliobakia nyuma ndiyo 8 na tukawamiminia mvua. Hagara mwarimu Imana yarokoye Imana yitwa ndi Loti. Iyo ni Loti Imana yarokoye n'abantu biwe kiretse umugore wiwe tikume umugore mu barokotse we ntabwo yari ngaye kibazo none ko ayivuga umugore ahandi kavuga umukecuru aca yibagira mwabajya bari bagararije yani rigaseganya no kurimbukwa bashikira kiye kibazo harimo mwabatamakazi bari mukabwe kuri umugore wande wa Loti kandi n'uyu mutamakazi yari inyuma cyo kimwe n'umugore wande wa Loti none gashubuka ngo kwari nibivugurutse eka aha mugore wateye Imana yarahuye n'ibibazo haga muri uyu mugwi nawe harimo n'umukecuru yawe niki n'ibibazo none ikibazo Korani mbaga bivuguruza wapi ikibazo kiri hehe mu mutwe kume dusanze umutwe wuja niwe wivuguruza sikoro ni ja kwishuri wige twagikigira kabiri kweli acha nasoma kandi 19:17 Korani 19:17 Korani fanya ndiyo inasema ivuga ngo iki Bismillahirrahmanirrahim inasema hivi ndiyo na akaweka pazia kujikinga nao 19:17 sura ya Maryam na akaweka pazia kujikinga nao tukampelekea roho wetu ndiyo akajifananisha kwake sawa na mtu. Hagarara Imana igitanga inkuru ihereze mu Imana Muhammad binyuze kuri Gabriel ati twarungitse intumwa yacu mu marayika mera bavuze roho ni Gabriel ndiyo soma tubandanye Mariamu akasema hakika mimi najikinga kwa mwingi wa rehema aniepushe nawe ukiwa ni mcha Mungu somi yo aya neza 17 isome neza ndayisiguri na akaweka pazia kujikinga nao ati ashere kizirizi bitwa pazia tukampelekea roho wetu ama tumurungikira intumwa re Gabriel umumarayika Gabriel akajifananisha kwake sawa na mtu. Uyu Gabriel yari yambaye ishusho y'umuntu baza kwanza uhagarare uyu Maria kubera we yashaka no kubonana n'umuntu yari ahantu hiyegeje hishitse none Imana icunka mu marayika Gabriel uyu Gabriel acaza mwishusho y'umuntu uyu Maria amaze kumubona uyu Gabriel yaje mico y'umuntu niyatawe yuko ari marayika yacavuga amajambo akurikira soma humbirize inasema Mariamu akasema Maria rero asharavuga hakika mimi najikinga kwa mwingi wa rehema mu byukuri jana sabye Imana nyeni muhwe aniepushe nawe andinde nawe we ukiwa ni mcha Mungu nimba kabisa urumwemera Imana ikundi nde amarayika byiruye uyu Gabriel kuko yaje mwindemano mwishusho y'umuntu Maria nawe uyu mwanya niyashaka no kubonana n'umuntu acaravuga duti ngo Korani biragaragara neza ko yivuguruza harimo iktirafu acaza 3:5 Korani sura Al-Imran jembazi na mukosori 3:45 inyandika igiriti ndiyo na pale malaika waliposema Mariamu ngo Maria hakika Mwenyezi Mungu anakubashiria mwana mu byukuri wararagwaye inkuru y'umwana kwa neno litokalo kwake kwijambo rivuye kuhoraho jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariamu izina ry'uyo mwana azitwa Mesiya mwene Maria aha rero uyu Gabriel aje hatandukanye na cage yaza Maria yihishije
yavuga rero ngo yango abamuvuze mu bwishi atahabaye mu itirafu ngo hari mu rudenda nawe abameka bivuze mu bwishi ariko acayibagaye ko ari imyanya ibiri itandukanye kandi n'ibigabane bibiri bitandukanye kandi bivuga inkuru zibiri zitandukanye aha ni inkuru y'umwana hajya naho ni inkuru yo kuba Imana yo kundinda ibintu birasa ibintu birasa bavuze amateke hamwe n'inyama birasa kandi ngaha yaje mu ishusho mu marayika ahandi naho yaje mu ishusho y'umuntu none wumva bisa ujya mugabo bavuze amateke n'inyama avuga ati ni ikintu we avuga ati byose ni ikibazo ni hehe ni mu mutwe tatizo kichwani ubanda kujane ku ishuri na kwere mwarimu acha soma swatu Bakara aya 97 somera maelezo ni bande bavuze ayo majambo kweli kabisa Nyarutsa inasema ndiyo Bismillahirrahmanirrahim kweli kabisa aya 97 ndiyo sema eti sema tusome maelezo maelezo inasema hivi na baadhi yao wanadai kuwa wanakupinga hari abantu bishimiye yuko bapinga imwe Imana Muhammad ndiyo na wanakikataa kitabu chako hama bagaca bahakana igitabo cha Muhammad Qur'ani bakayipinga kwa kuwa ati wao ni maadui wa Jibril eti yuko bobo aba bantu bapinze Muhammad ngo bobo nibo basibande Gabriel bapinze Muhammad babaye abakafi cyo kimwe na Yoshua tayari none icyo n'igisobanuro genda ku ishuri kwiga tugane mwarimu shaka ndamukosore kamwe ku kandi yatanze kabisa acagenda Qur'ani 3:2 Qur'ani 3:2 aya ya 5 ndiyo inasema ivuga ngo iki Bismillahirrahmanirrahim 3:2 ndiyo inasema hivi anapitisha mambo yote yaliyo baina mbingu na ardhi kisha yanapanda kwake kwa siku ambayo kipimo chake ni miaka 1000 kwa mnavyo hisabu nyinyi kwa mnavyo hisabu mimi kubiharo byanje nawe kijya ibiharo by'abantu bitandukanye n'ico giharu yuko bimaze gusomye nyereka yumvirize kugani yagakwa ngaha nabigarure inasema hivi ivuga ngo iki anapitisha mambo yote yaliyo baina ya mbingu na ardhi eti Imana inyuze ibintu byose biri hagati y'isi n'ijuru kisha hama yanapanda kwake kwa siku ambayo hama biraduga kumana ku munsi wo kipimo chake ni miaka 1000 urugezo rw'uyo munsi rungana n'iki mwarimu ni miaka igihumbi kwa mnavyo hisabu nyinyi kubiharo twebwe tubara aba acabwa none ngo Qur'ani ngo irivuguruza harimo ngo ikilafu aho yacagera gusoma Qur'ani mwarimu ukurikire aho yacasoma 74 Qur'ani 70 aya ya 4 Nyarutsa bandi ndamukose ndamujane ku ishuri madrasa naje mwarimu yigishe kuna merivana sindamusaba naje kabisa 74 inasema hivi malaika na roho hamwe na Gabriel roho ni Gabriel hupanda kuendelea kwake ngo baraduga bagiye kwake katika siku ambayo kadiri yake baraduga bagiye ati ku munsi wa ikigezo cyawo kadiri yake ni miaka 50,000 kigezo kiyo munsi ni miaka 50 50 imyaka 50 abameka bagiriki baduga none acha ngo Qur'ani rivuguruza ikibazo kiri mu mutwe kwande kwa Yoshua mu mutwe wa Yoshua ni wowe wivuguruza si Qur'ani ikibazo genda wige iyi ni hisabu ku bamarayika genda wige ni gero cy'abamarayika sigero cyanje nawe genda kwiga twagiye ndiyo mwalimu Mari kweli ajasoma kandi karansisi nefu Qur'an Qur'ani inasema baada a'udhu billahi minashaitani rajim aharengo manda mukanyage kamwe kukandi sema yarutati vuga mimi sikilosha miongoni mwa mitume malaika Gabriel arikabwira Muhammad bwira abakanye bagupinze bameze nka Yoshua ati jewe ati uvuge duti jewe sindi cyaduka muntu umwe
wala sijui nitakavyofanywa. Uyu Muhamadi acabwira abahakanye duti jewe rero sinzi uko nzogogwa ku munsi wiki w'imperuka wa kiyama bandanya. Wala nyinyi mimi nafuata. Baza kwanza urindire iyi wala nyinyi cangiye mwebwe mwabahakanye. Bako rero ino munsi washobora ko uri umusambanyi cyangwa uri umurozi cyangwa uri mboregwa, cyenda gushira urubanza kubera uri umusambanyi ngo wowe uri mu muriro nazi iherezo ry'iwawe. Jewe mbambaye umubeshi ciye jandigira umweranda ati jewe ndi wo mwijuru nazi n'iherezo ryanje mbambaye umubeshi. Niyo mpamvu Muhamadi yacavuga ati wala ni kubera ibyejo na byatsi ibyejo bizi Imana. Nivyo sibyo? Nivyo. Abakristo nivyo sibyo? Nivyo. Ikibazo kiri kwande kwa Yoshua. Tubaza Yesu Mathayo 24:36 nyarutsa. Ni mu Bibiliya Mathayo 24:36. Nyarutsa tubaze Yesu tumvirize. Damujane ku ishuri y'ubuntu nyarutsa. 24:36. Mathayo 24:36 ndiyo inasema hivi. Ivuga ngo iki yasigimira tinga mwenye kitarihe 24:36 haligagira ati ari ku munsi cyangwa iyo saha. Yes ati ari ku munsi wa nyuma cyangwa iyo saha. Ntawe ubizi niyo abamarayika bo mwijuru. Ati n'abamarayika ibyejo nibazi ndiyo cyangwa umwana w'Imana cyangwa umwana w'iki w'Imana. Umwana Yesu nabya zi cyo kimwe na Muhammad ariko Yoshua ngo arabi zi kumbe ni kiju jo. Twagiye mwarimu twagiye jengo mandamwigishe atamenyeye ngaha ngoma ndamusabe atuzanire ukwivuguruza kwa Qur'ani n'amajambo aza avuguko. Ngoma ndamuhakarero ukwivuguruza ndamusaba muri Qur'ani, ndamuhakaro muri Bibiliya aze kutuzanira ibisusana nk'ibyo apana kutuzanira ubujuju bwiwe. Somera igitabo cy'abami ba kabiri 8:26 nyarusa. Abami ba kabiri 8:26 ndamwereke ikilafu kuno zimeze. Dakora kitilafu abami ba kabiri 8:26 inasema ivuga ngo iki umvirize neza Yoshua nyarutsa uze kwishura ikibazo wumvise. Nyarutsa mwarimu bwe nsozereze hoja ya nyuma yasize ngaha. Ahaziya aho yatangura kwima. Hari umugabo yitwa Ahaziya aho yatangura kwimikwa yaramaze imyaka 22 ngo yaramaze imyaka vende imyaka 20 ngahe ni turabindi nyandiko nyaruka mwarimu igitabo cy'ingoma wa kabiri 26 ingoma ya kabiri 26 vende kabiri vende hagira ngo iki umvirize neza Joshua nyarutsa Ahaziya aho yatangura kwima yaramaze imyaka 22 ngo yaramaze imyaka 20 ngahe ni haga tumvise 20 ngahe ni ahandi ngo 20 ngahe ni vyivuguruje tukena muri Qur'ani rero uduha amajambo ameze uku agenda uku apana kuzana ubujuju bwawe ngaha. Kweli kabisa. Hari ukere ubujuju bwawe bwo kutamenya Qur'ani zani byivuguruza bigenda direct apana kuzana ubujinga ngaha kabisa. Ahari abasomyi ngaha Yoshua kweli acharabwa ni majana kwikira mwarimu aho yasomye Qur'ani 5:82 nyarutsa. Qur'ani 5:82 nyarutsa musori iyi aya nyarutsa inasema ndiyo Bismillahirrahmanirrahim. Kweli kabisa inasema walimu Yoshua sikiliza inasema hivi hakika utawakuta walio maadui kuliko watu wote katika wadui mubwasi bwaro cyangwa mu bibwaro walioamini ni Mayahudi washirikina. Kuna Abayahudi b'abashirikina na utawakuta walio karibu mno kwa penzi uzosanga abandi bari hagufi ni wale wanaosema sisi ni Manasara. Uzosanga abandi bari hagufi ab'Islamu ngo niba abandi bavuga duti twebwe turaba Kristo. Ikibazo bajya n'abakunzi bacu n'abakunzi hageze mu byo kwigisha cyangwa by'ikibano bya demokrasi bajya tubatubera abakunzi bacu ariko hageze mu byo kwemera rero mu byo kwemera bica bigenda gute kabiri
10 kabiri 7 Qur'an. Iyo duhuriye mu bikorwa rusange cha tubabajama. Hagaze ibikorwa bya leta cyangwa by'akazi kudandaza tubicuti uje muhenda kugaburira usabye umunyenga wo guha usabye agafoda kaguha usabye ikijumura kiguha hageze mu by'ukwemera iby'Imana umva ukuntu bigenda Qur'an kabiri 70 inasema ndiyo Mayahudi imagine byati wala ntaroda ankari yahudu wala naswara hatta tatabia milatahum. Soma tafsiri inasema Mayahudi hawawi ladhi ngo nago babiyo nago bakunda babishimire hawawi ladhi nawe cyangwa banaswara ndiyo wala Wakristo cyangwa abakristo paka ufuate mila yao baza kudukunda abakristo makadukikiwe ubuyobe bwabo. Twemera Imana zingahe? Zitatu. Kandi hari Imana imwe rudende kumukomera na baratucika bansi ariko hageze iby'iduniya tubabaja ma ndishwa gutumiye. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dusabe mu bubangutsi cyangwa se mu bunyarutsi mwarimu wacu Elhaj Idris ntabwo bakubwira ngo twasomye Bibiliya ngo nibikenewe utanga karo rero birashoboka ariko ntitwigisha ikigwa cya Bibiliya oya ikibazo canje kandi nsoma muri Qur'an je sinja muri Bibiliya kuko Qur'an iri kwije Qur'an iri gitabo kitagira nk'amakenga Qur'an iruzuye Qur'an tuzi ururimi yajemwo tuzi aho yashikiye tuzi uwayakiriye tuzi uwayanditse ivyo rero iwacu kuri Qur'an nta kibazo dufise kweli. Ikibazo canje gihagaze muri Qur'an nyene 18 kabiri inasema bada a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim. Naam, kimetengenea iki gitabo ngo kimeze neza, kimetengenea vizuri, kirameze neza nta ngorane gifise, ili kiwaonye watu na adhabu kali iliyo itokayo kwake. Kandi iki gitabo ngo cyaje kugabisha abantu ku bihano bikomeye biva kuhora Imana rugira byose. Yego, na kiwape habari njema wale wanayoamini. Kandi iki gitabo kiza guhereza inkuru nziza babandi bemera Imana ambao wanafanya vitendo vizuri, babandi bakora ibikorwa byiza ya kwamba watapata malipo mema. Nabo abo ngo bazoronka impembo nziza kumusimeru, wakaye humo katika malipo hayo zabibere mwijuru milele ubuzira herezo. Na kiwaonye wale wanaosema, chongera kigabishe babandi bavuga bati Mwenyezi Mungu Imana rugira byose amejifanyia mtoto, ati Imana rugira byose yari ivyariye umwana canke yaravyaye ifisiki umwana, ko bazogira gute? Bazohanwa. Ko bazohanwa. Ikibazo canje Qur'ani irivugiye ko yo ubwayo irameze neza nta ngorane ifise, si sawa? Kweli. Kandi igitabo cha Qur'ani cyaje kuyobora abantu kibajane ku Mana kubakora ibyiza, abazokora rero kibajane mu muriro, kibashira urubanza ko bazoja mu muriro. Kandi kiburira bavuga ko Yesu ari umwana w'iki? W'Imana. Bamwe Imana ngo yaravyaye iki? Umwana. Ndakeneye umurongo aho Imana yavyaye kugira ngo Qur'ani pingana. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, tugenda. Haleluya. Ikibazo ngo amwere ku murongo aho Imana yavyaye sisho. Mwigisha umvise ikibazo. Karibu utari umurongo ngo Imana yavyaye. Izina ry'Imana ry'icubahiro. Haleluya. Reka genda mwishure Idrisa naho yagiye inyuma y'icigwa, sivyo none? Reka genda mwishure. Kuko icigwa kiri muri Qur'ani kandi 8:2, siko none? Yego. Sico cigwa. Yuko Qur'ani tagira gute? Nimba yivuguruza. Nimba muri Qur'ani harimo ibivuguruzanya ntizoyavuye ku Mana. Ubu nahazanye ngo tumwereke yuko Imana yagize gute? Yavyaye. Ngo kugira ngo tumenye ko Imana ifise iki? Umwana. Zaburi kabiri. Zaburi kabiri. Umurongo w'indwi. Sawa. Haravuga ngo. Havuga gute? Zaburi ku murongo w'indwi. Ego. Haravuga ngo ndavuga rya jambo rishinzwe. Ndavuga rya jambo rishinzwe. Uraho yarambwiye. Yambwiye ati urubura bwanje. Urubura bwanje. Uyu munsi ndakuvyaye. Ndakuvyaye. Niwumva ko Imana Namwana ifise. Yohana 3:16. Yohana 3:16. Yongera niyo. Haravuga ngo kuko Imana yakunze abari mwisi. Kuko Imana yakunze abari ariko rwazitanga umwana wayo w'ikinege. Watuyitanga iki? Umwana wayo w'ikinege. Umwana wayo w'ikinege. Shakugeze ngaho umwize wese ntazapfe rubi ariko ariho ubugingo budashira. Kumbe Imana irafise iki? Umwana. Yamwishuye sinamwishuye.
reka ronda mugarukane mu cigwa mwarimu amatinda musubire icyoga cya mbere cya Yohana 2:22 muhereze usubira aho nyene ntabwo ego uriko urabata ibintu nk'ivyo abakirisu 2:22 byose mu maberere ya mama tukivuka haravuga ngo avuga gute umubeshi ninde atarukana ko Yesu ari Kristo ataruhakana ko Yesu ari Kristo ahakana data wa twese n'umwana umuntu wese ahakana umwana na data wa twese namufise umwana na data wa twese wemba wemera ko ufise data wabwiza kwemera n'iki n'umwana wakanye umwana bisigura na data yugize awafise kandi uwo ni antikristo kuvuga uhakana Kristo wese ninde antikristo reka rero tubandanye n'icigwa izina ry'Imana bw'icubahiro amen aciye yunama ati jewe inyishu bambaye sindayiva imbere reka rero tubandanye sivyo none mwarimu icigwa kiri ngaha nico kwerekana ibivuguruzanya muri Korowani kugira ngo tubone nimba yavuye ku Mana vy'ukuri canke ko yavuye ahandi hantu sico cigwa banze ndabibutse umwigisha yavuye ngaha yerekanye ba Aburahamu bangahe batatu yigeze akorako Aburahamu Korowani yatubwiye ko yitwa nde Azara iyindi Korowani tubwiye ko Aburahamu yitwa Waridi iyindi Korowani tubwiye ko Aburahamu yitwa Taraha none nimba Korowani itavuguruzanya Aburahamu vy'ukuri ninde muze ngaha mucishuri apana kugwa mukwepa ngo turi bijuje ntamunagira abapapa batatu ntamunagira abantu abavyeyi bangahe batatu kiretse abibatisimu kiretse abamureze cyangwa yitoreye ati je ndashaka kuyambere papa garuka rero mu cigwa izina ry'Imana bw'icubahiro amen mwarimu reka ndamwerekera ikindi kintu kivuguruzanya muri Korani sivyo none agahebuza rero sivyo hari amajambo ujya mwigisha yaherejeko avuga ngo twe ngo tureke ubujinga igisha icigwa apana kwita abantu ngo bareke iki ubujinga kuko iyo mwigiye hamwe amashuri bafise siyo wowe ufise reka rero ndabereka abantu babwiwe kureka ubujinga sivyo none impera muri Asiriya majini icyo gitabo cy'abayisilamu ku rupapuro rwa 94 havuga gute reka mpaguruke haguruka hasome neza haravuga ngo havuga gute abayisilamu wanatakiwa wazinduke mubwiriza gukanguka kutoka katika umbumbu wao uve muri ubwo bujiji wausome Uislamu ngo mbiki dini ryanyu wasibaki mbumbumbu nimugume mu ibijuju icyo ni igitabo cyabo kigize gute cy'abayisilamu ngo abayisilamu bose ni iki mbumbumbu ni injiji kandi kuba abayisilamu ari injiji bafise aho babikuye kuri profesere wabo umwigisha wabo Anuru wa Marijani reka ngire ko mu Kirundi Muhammad ariko arasenga urupapuro rw'7,000 bashaka bagwandike Muhammad aravuga ngo Muhammad yavuze gute Mana yanje babarira ibyaha byanje n'ubujuju bwanje bwose mwani majambo Muhammad yari kicu n'abayisilamu batabakurikira ikicu niyo mpamvu nabona ari ibiju egisha rero reka twigishe ivyo bintu vy'ubujuju bireke ukabigarukana canzana n'izindi nyandiko zirenze izi guma mu cigwa ureka kwita abantu ibijuju wowe gume mu cigwa gusa ubuzi ivyo uvuga shira mikrofone ba munyekiti wiyicarire hajya bizobe birangiye izina ry'Imana bw'icubahiro amen mwigisha hari ibindi rero ngomba nerekane sivyo Korani 2:54 turabe mbega Korani ivuga ko umuntu yaremye gute twisunze Korowani kangahe 54 haravuga ngo havuga gute havuga gute iyo mana niyo yaremye umuntu mu mazi Imana yaremye umuntu muki mu mazi uyu murongo wa Korani ni kuvuze ngo umuntu Imana yaremye umuntu muki mu mazi sawa usomera Korani 6:2 yego haravuga ngo havuga gute 6:2 yego haravuga ngo yeye iyo mana yaremye umuntu mu vyondo ibintu bibiri bigize gute bidasa aha ngo umuntu yaremye
by'ukuri umwanya wahetse ndagaruka izina ry'Imana bw'icubahiro banze babike. Haleluya, haleluya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikintu cya mbere ngiramaze gushimire kuko namuhaye inyandiko yo muri Korani, ndamubaza ati ugira ya mirongo ya Korani pingane kuko ndazi ko bumiye kuri Yesu ngo umwana w'iki w'Imana, nabigize ndabibona ko bipingana. Rero nyereka hano Imana yavyaye, ndamusaba umurongo muri Korani acagenda asoma muri Zaburi 7 umurongo wa 2 ngo Imana yabwiye Dawudi ngo nakuvyaye. Cyenda vuga ati wa muntu n'umuntu mwiza, kubera kuri umuntu mwiza muri Korani Imana nishobora kuvyara kuko si kiremwa Kweli. kubera iki wacyuja muri Bibiliya kuko mwasuzuguye Imana mukayishyira mu biremwa. Kweli. Ibi byara nibyaramwe niki N'Imana. Imana icyubahiro cyakirengeye kuvya Maraki 2:10. Maraki 2:10 yandikira iti burya nawe ikibavugisha no gutuka Imana bandanya mbega twese bidusangiye data. Imana yaturemye zimwe. umva ari yatuvyaye Eka. Imana yaturemye ni acaravuga muri Korani nyene ngo Korani yapinganye 2554 niko avuze. Yavuye Kweli. soma iyo nyandiko 2254. ego Inasema Bismillahirrahmanirrahim. Na ili wajue wale waliopewa elimu baba ni bahawe ubumenyi ya kwamba hiyo ni haki iliyotoka kwa Mola wako, tinukuri kwavuye kura Imana rugira byose na waiamini kandi na ili zinyenyekee kwake nyoyo zao na kwa yakini ati mu byukuri Mwenyezi Mungu ndiye atura Imana rugira byose awaongozayo wale walioamini katika njia iliyonyoka kabisa. Wasomye 5:54 yasomye 2554 wasomye atari ureka ngo mutwe nacu yavuze ati Imana ngaiva ko yaremye umuntu mu byo ndo jengenda bari ku bujuju bwaba mu ndabire. Imana yaremye umuntu mu byo ndo uwakana ko Adamu atavuye mu mukungu gaduza urutoki umukungu gurushobora kuba umutagiye mw'amazi duza urutoki Adamu ntavyo ndegeza avamo naduze. kumbe Imana ikirema umuntu mu byo ndo acatana ubundi murongo ngo twaremwe mu mazi hakana we utavuye mu mazi ya so na nyoko hakana yazira mutakibira ibi mirongo niragapingana. Imana yaremye Adamu mu ivu, natwe tuva muri papa biciye muri y'amazi asuzuguritse. Iyo mirongo nipingana. Surati Haji nimwe mupinga soma aya 5 inasema ivuga gwiki enyi watu Imana ikivugira muri Korani tiyemwe bantu ikiwa nyinyi mnashaka tinimba mufise amakenga ya kukufufuliwa yo kuzuka ku munsi w'imperuka, basi kwa hakika mu by'ukuri sisi tulikumbeni kutoka kwa udongo. ubwa mbere twakuremye mu byondo cyangwa ivu bivana n'ibintu byitaye, Kisha hanyuma kutokana na manii hama tuca tugira indemano ya kabiri ivuye mu ntanga umugore z'umugore n'imbuto z'iki z'umugabo tuvamwe abantu bave ku bantu bangahe babiri. iyo ni indemano igira kabiri Imana yaremye nk'umuki umuntu ujyana no Korani birapinga na hapingana mu mitwe wayo ikibazo ni mu mutwe. acaranza mwarimu Naam. avuga ngo ngo mbere urabona ngo Yesu ni umwana w'Imana acaje 3:16 ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ngo niwe rwatumye itanga umwana wayo w'ikirege ngo umwizera wese ntazapfe wikine hera abanyene 14 nyandikira giriti unega amatwi nyibura umusoro kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa ngo kandi uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa niko umwana w'umuntu akwiye kumanikwa ngo niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa. komeza niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa umwizera wese ahabwa ubugingo budashira. kandi kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi tugira kabiri kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwa ubugingo budashira. ikibazo jewe numvise umunyabwenge ahantu numvise umwana w'umuntu azomanikwa akamanikwa ku musaraba kubyo byagenze kuri ya nzoka ya Mose kweli canumva n'umwana w'Imana azizegwa gusa n'abantu hama bakaronka igiki agakiza niwagaruka uyu mwana w'umuntu ninde uyu w'Imana nawe ninde. icyo nabonye nasanze Bibiliya ari bipingana na Korani niyo
yacanze kubera n'inyinshi yatanze yishyuye muri bibiliya yishyuye muri bibiliya bamubajije muri korani ariko rero ba mbere 19 niyicaye kuko tuzi agace mwe muri bibiliya ngo muzi agace kandi tuvugishwa n'Imana agace niyo mugiye kwiga ngo mwiga igice kuvugishwa igice ariko ari igihingo kizoshikira wakibonye igikiriya ari igihingo kizoshikira iby'agace bizogera gute bizokugwaho bibiliya cyo rutenda toka uko Naam. Zayo biratahuritse. Icyo nabasaba namye numva umenga mwene wacu hari akazi afise ibibazo byinshi mu kigwa no mwanya w'ubanye wo kubaza iminota 3. Nabibaze baramwishora shawo. Amen. Izina ry'Imana ry'icyubahiro. Amina. Mbere ko maze ikibazo nagomba mvuge ko uno mugabo vyamucanze. Yavuye ngaha twemeje yuko ngo umuntu yaremwe ngo mu mazi y'umugabo n'iki ngo n'umugore. Ikibazo ndakubaza Adamu ko yari umuntu yaremwe mu mazi y'umugabo n'umugore bahe. Sene wa Adamu yaremwe mu mazi y'umugabo n'umugore. Ndamuza ngaho mwigishije mufite ivyemezo. Tubandanye. Kandi barize ikibazo sivyo none. Ikibazo kigaruka hajya nyene mutakozeko. Kurani 6:4. 6:74. Aravuga ngo avuga ngo nakumbukeni Ibrahim ngo ibuka igihe Aburahamu alipomwambia baba yake Azar yaciye se wiwenye Azar. Isomere iyo yindi 6:74. Aravuga ngo somera muri Mayunga 3:74 haravuga ngo avuga gute kwa hiyo kubw'ivyo baba mzazi wa nabii Ibrahim ngose amuvyara wa Aburahamu ni Taraha sewa tubanye base bangahe babiri sawa dehori Korani haravuga ngo yego 6:74 maelezo haravuga 74 havuga gute lakini bariko katika siku za mwisho za maisha yake ngo mu minsi ya nyuma y'ubuzima bwiwe nabii Ibrahim alipojenga Kaaba ngo igihe Aburahamu yubaka Kaaba ariko mena n'umuhungu we ngo Ismaeli alimwombea Walidi ngo yasabiye Walidi baba yake mzazi wese amuvyara tubonye base Aburahamu bangahe 3 uwa mbere tubonye ko yitwa nde Azar uwa kabiri ngo yitwa nde Walidi uwa gatatu yitwa nde Taraha ngo tubwire muri aba batatu se wa Aburahamu by'ukuri ninde kugira ngo tumenye ko Korani tivugurutse singo yishariye cyo kirahagije yishariye mwigisha bakwishure naam mwalimu Hamidu se wa Aburahamu ngabo batatu kaziri ngo ashaka kumenya ngo ninde na asema takbir raha bivuze bamaze guteba Qur'an atakira filimwo nono ashaka tuturitse mukuziriza rero yaciabaza akabazo yagumanya amakenga makenya aya makenga tubatuyasambure rero mwarimu mukuru tuyasambure amakenga iyo aya yasomye 6:4 banza kwanza uyisomere kurya yavuye mu bwami bw'ijuru ishikira Muhammad mbega yavuye mu ijuru itubwira ko Aburahamu yitwa ndi inasema ndiyo waidhikara Ibrahim li abihi Azar igihe Aburahamu yabwira se wiwe yitwa Azar ko aridwa inkuru uko yavuye mu ijuru se Aburahamu yitwa nde Azar. ayo mazina yandi kurazana genda umenyene n'abasiguye icyo gitabo ufise kubera iki mwarimu ndamubwiye amajambo ariko no wa mbere 14:2 hagira hati ungiriza impamvu ngiyo 14:2 uvuga ururimi rutamenyeka urwo rurimi rwavuze ati wa ifkara Ibrahima li abihi Azara ururimi rutamenyekana mu mitwe yanyu uvuga ururimi rutamenyekana z'abantu barira wakaziri sindiko mbarira wowe kandi Imana yabarira wowe ahubwo ariko barira Imana abaririki Imana burya hatwebwe Imana yatwetega bemerama ntabwo yabwiye mwebwe amahaka niyo mpamvu mwayobewe so wa Aburahamu cyaheze cyarangiye
genda umenyane nabo rero. Izo ni tafsiri. Izo ni tafsiri twajya twarangije. Yego nukuri. Wamba rero mwarimu ngaha. Naam. Kubera afise iminota 7. Kweli. Ndazi ngasigaye 5 Kabisa. baciye bagenda berekana ujye Yoshua mu bitabo mu nyandiko ngaho twasigaje gukosora kweli ngo marazikosore muri iyi minota nyene fise kabisa aho yaciye yerekana Qur'ani usomere Qur'ani 17 suratun Rati 17 13 ndiyo aya ya kusomera aho yamanukiye surati Aradi ndiyo inasema bismillahirrahmanirrahim imeteremkia wapi imeteremkia Madina ikigabane gitandukanye na surati Yusuf wavuze surati Aradi wewe yavuze ngo ni surati Yusuf kana ni surati Aradi iyo Aradi yamanukiye Madina atagera 12 soma ungirize 12 imeteremkia Maka ile kigabane kizawiki surati Yusuf yamanukiye Imaka atavuga ati harimo ikirafu hagati y'inyandiko zingahe kumbe ni surati zitanuka tushachari kibazo kiri mu mutwe kiri mu mutwe wawe bigabane ibintu byitanya gute kweli genda kwishuri wige atareka ile nyandiko ngaho mwarimu aho yasomye Qur'ani 5:2 Yoshua 5:2 aya 220 Yaruta inasema Bismillahirrahmanirrahim ndiyo umvirize neza kugira ngo uze kuza wishura ivyo bakubwiye aho utangaho gende barugende gake ndiyo 220 ndiyo watakuwa wamegamia juu ya viti mukurikire aha ni mwijuru ngo tuzoba twegamiye ibiti juu ya viti vya fahari intebe z'icubahiro vilivyopangwa safu izintebe zatojeje ku murongo ndiyo na tutawaoza wanawake kandi mwijuru twebwe tuzoronka abagore wanaopendeza wenye macho ya vikombe kurikira abagore beza bafise amaso y'ubwiza mwakurya kw'igikombe vikombe vikubwa mwakurya kw'igikombe kinini niyo abagore bazora ibyishimo byacu mu bwami bw'iki bw'ijuru Yesu nawe ati uwaretse urugo akareka umuryango akareka ibwiwe ku bw'ijambo ryanje ngo azobisumbisha umurenge mu bwami bwande niyo mpamvu Yesu nangaha ku isi yaciye aheba kunywa akanyobwa ko ngaha ku isi akarindiriye hehe mwijuru Mathayo 26:29 Yaruta inyandiko yagira iti Yaruta inasema fanya mbio inasema nishafika mwalimu 26:29 ariko nababwira yuko Yesu amaze kubimenya ko Yesu yari umwisirayeli n'umwe y'Imana kandi yarishe ntabwo yigeze na pastor atavuga ati ariko ndababwira yuko none nazokongera kunywa kuri izi nzabibu gushitsa kuri wa musi nzosangira namwe umutobe wazo musha mu bwami bwa data akabazo gahari izi nzabibu ikinyobwa azozinywera mu gikombe kimeze gute ku bwa bibiri niba Qur'ani yabe uzengaha wishuri hama nimba kurongora mwijuru ari icyaha ni mu mpimba jamani icyo cyujya bazanije mu bongere twebwe tuzojayo mwijuru ni mu mpimba twebwe ijuru ryacu ritandukanye n'iki reka manusi kumusaga ariko ijuru ry'abajya risunga no kumusaga ngo mwijuru ntakunwa ariko kumusaga bararya mwijuru ntakurya ijuru ry'abakirisi bari atasoma kadi Qur'ani 40 soma fikiri rumugiro 40 nasema afanyaye ubaya hata alipoila sawa na uovu wake hiyo nikivuga ati ukora icyaha ngo nta yindi nemba zoronka kiretse kingara n'icyaha yagize iki yakoze bivuze ngo musambanyi ugapfira mu busambanyi wowe uzoja hehe mu muriro uzoja hehe mu muriro bandanya na afanyaye wema hamukora icyiza akiwa mwanamume au mwanamke akubahiriza amategeko y'Imana akaba ari umugore cyangwa umugabo naye amakondisiyo ni Muislamu apana uri umukristo uri Uislamu basi hao rero wataingia peponi waruzukiwa humo bila hisabu tuzoronka ibyiza tutarize guharuri nyene inyandiko nimba
mbega abese mu bagabo n'abagore bakoze ibyiza ntabazokwigira mu muriro tubone ko Korani ivuguruza jabe niyo ngeneye siyo ngeneye nicyo dukeneye cyaheze wa alaikum salaam wa rahmatullahi. Jewe nibaza